Abanyeshure bo mu makaminuza ya leta, kaminuza y'u Burundi, ishure nderabigisha ENS na kaminuza y'ubuganga INSP basaba leta ko ingurane baronka yoza irabashikira ku gihe ndetse ikanongerezwa kuko ngo ubuzima bubandanya buzimba. Bishikirizwa n'umwe mu banyeshure yaserukiye ayo makaminuza mu ijambo ryiwe ryo kuri uyu wa 8 Ntwarante umwaka wa 2021 mu birori vyo kugurura umwaka w'ishure w'2020 ushira umwaka wa 2021 w'izo kaminuza. Yuko ataburaro bukiyari ku banyeshure benshi bo mu makaminuza ya leta, turasaba ko ingurane baha umunyeshure yoza irashika ku gihe nk'uko amasezerano abivuga. Mbere turasaba leta mvyeyi kandi nkozi ko iyo ngurane yokongerezwa, kubera ko vyabaye umunyeshure akabura ikibanza yigamwo mu gisata yasavye kandi akwije ibisabwa n'amategeko. Turasaba ko ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwotorera inyishu ico kibazo. Twasaba kandi leta ko yokongereza abigisha, mbere ikagwiza n'ibikoresho mfashanyigisho. Twasaba nuko abanyeshure basaba ibibanza byo kwimenyerezamwo ko bokoroherezwa, mbere bikanagwizwa haba hagati mu gihugu cyacu canke mu karere nk'uko vyahora kera ku banyeshure ba kaminuza bagenda kwimenyereza. Narirya tuzi ko Uburundi buri mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC, gutyo abarundi bashobore kurahura ubumenyi buzotuma bahiganwa n'ibindi bihugu. Twosaba kandi leta y'u Burundi ko yokwagura ibigo vya kaminuza ziyegukira hagati mu gihugu, na cane cane ibisata vy'ishure kaminuza ry'ubuvuzi INSP, kugira ngo abanyeshure bavyifuza bashobore kubironka batarinze kumanuka ino i Bujumbura. Kuri ivyo bibazo vyose umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni yari yateye iteka ivyo birori, yemeye ko leta igiye kubifata nkama. Ngomba gusubira ubwa mbere kwizeza abanyeshure bo muri za kaminuza ko leta yafashe nkama ibibazo bafise mu mirimo yabo yo kurondera ubwenge n'ubumenyi, haba mu bijanye n'aho bigira, haba mu bijanye n'ibikoresho nkenerwa kugira ngo bige neza, eka haba mu bijanye n'uburyo ubwo aribwo bwose, bwaba bw'amafaranga cyangwa bw'ibikoresho, kugira ngo bakore neza, bateze imbere ubumenyi, bateze imbere n'igihugu. Twabamenyesha kandi nk'uko umushikiranganje wanyu yabishikirije, bimwe bimwe mu vyo mwavuze nk'ingorane n'ibisabo biza biri mu migambi leta yashize imbere muri uyu mwaka w'ikigega w'2021 na 2022. Bizoheza bishigwe rero mu nteguro y'umwaka, ibitariko birakorwa ubu biheze bikogwe uko bimwe byarateguriwe n'uburyo. Ibindi navyo bijanye n'ihinyanyurwa ry'amategeko, ngira ngo twokeza cyane ubushikiranganje bukomokamwo kuko bugejeje kure gushira ku rugero amategeko bivanye n'ibihe tugezemo. Tubaremesheje rero tugira tuti mukore mwihanganye, leta ikumwe namwe kugira ngo ishobore kubandanya ibaherekeza, ibafata mu mugongo. Ntimusimbe n'umutima uko mubonye n'umunsi kidashobotse, ariko turakiri ku muzirikanyi. Nawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, ibidakozwe uno munsi bizokorwa ejo canke hirya y'ejo, ariko igihambaye nuko twobaremesha kandi tubizeza ko bizokorwa, kuko nta yindi ntambwe twofata atari iyo guhagarara neza kugira ngo ubumenyi, ubushobozi mu mashuri ya kaminuza bube koko
icitegererezo haba mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke no mu karere mbere no mu mahanga. Umushikiranganje wa mbere asaba ariko abarimu bo mu za kaminuza kuroranya inyigisho zikajana no kwitunganiriza imigambi kugwaruka bwo muri kaminuza. Shaka kandi dusubire dukeze abarimu banyu, tunabasabe kongereza akanovera k'ubumenyi, kubitaho no gukora nk'abikorera kugira ngo ryateka ryame rigaragaza Uburundi bwacu. Uwo mwaka w'ishure mushasha wa kaminuza za leta ukaba wuguruwe ku civugo ngo kaminuza mpanuzi fata iya mbere mu gushigikira imigambi y'iterambere ya leta mvyeyi leta nkozi.